ati ndagarutse mwiro mwake ndabakumbuye haraciye akanya tutabonana tutayaga tutamenya ngo ati ngene ibintu vyifashe hagati yanje nawe mbwa ndizere yuko ukomeye umeze neza aho uherereye hose uze kugira uwa mbere mwiza. Ego ndabifurije uwa mbere mwiza, nshimira umuntu wese amaze kugira like, subscribe, comment. Umuntu wese agenda muri comment aportaging ikiganiro video yari yose cenga yubahwe. Ego ngira ko mvuga ati mwiriwe mwake karibu kuri channel Diodone ND akazina abanyitwa n'imbere Diodone uri mushasha ni wagira kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho wagira kugira portage atirungikira mugenzi wawe kugira nabonye nashobora kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kwa nta handi nahanyene. Ego ngo ati ukuri aho kuri nta handi nahanyene no musi ngomba kutwoyaga kuri Mr. Fabrice. Mugani si Mr. Fabrice ahubwo tugomba tuyage kuri ntuzenya. Hariho i company au hariho izina au hariho asset akunda kuvuga mbega ubaza ni management ubaza ngo ati nika arakunda kuyivuga yitwa ngo ati ADA African Dream Asset ngo ati niki no musi tugomba tuyaga kwico kintu turabicari ico mbega ni ibintu biri kumwe na One African Investment Fund mbega ni ibintu biri kumwe n'ingene avuga ngo ati burya ngo ibintu byose byarasinywe mugani haracasigaye ngo ikintu kimwe ico kintu naco sinzi ko casinywe aho turacarindiye twese turacarindiye. Rero nk'umuntu atidoga turasuzuma ibintu tukaraba ngene bigenda bukebuke sinzopfa kuvuga ibintu aho ncisha ibintu ngaha bijanye na One African Investment Fund aho bijanywe na Buja City Plaza wati ntaratahura ntaramenya. Ego ngo ati burya hari ibinyoma vyinshi bica ngaha kwingurukana bumenyi usanga bariko barabonona izina ry'umuntu aho barabeshere umuntu kunuko mugani jewe ukuri ngo ati ni hone kuri ntahandi nahanye rumva zokoma ndivugiye ukuri. Rero atabinyoma ndabimenyamwo urumva nta binyoma nzovuga ukuri nyambara uko kunyoma umuntu azogushira hanze. Ego kubera ngo atabene gihugu umurundi ahaherereye hose ngo arakurikirana ibintu bijanye na ijya Buja City Plaza maze ngo ati na Fabrice. Kandi ndakwibutsa yuko hariho ikiganiro gishasha yatanguje citwa FABSVISION talk show. Sinzi ko amaze gupostinga kubera naje ndakurikirana mugani sinzi ko aratangura gupostinga ntiyavuze ngo ati ngo azotangura ryari angwe biki nibiki mugani turiteze yuko dushobora kugira kungura ubwenge biciye kuri FABSVISION talk show. Ego kubera hari abantu banyotewe nka twebwe twikundira kumenya ni gutahura ni kwiga kira mwanya ku mwanya ibihe byose. Ego rero ntatinze ngomba ko tworaba iyi ntuzenya iyi fund management aho bakarivuga mu kintu mu Kirundi umucungerezi mbega n'umucungerezi w'ikigega. Nagiye kuri Google Translation kugira bambwira mu Kirundi mu Congereza kugira sinze kuhava mvuga ibintu bitumvikana. Ego rero ngo ati mbega African Dream Asset niki imeze gute ipanze gute mbega ni Mr. Fabrice ni wene yayitanguye burya ngo ati ibintu byinshi mu Burundi bijanye no na capital ibintu by'isoko ku mantu zenya kuma computer kuri digital au kuri internet wati ni ibintu bitarashika mu Burundi. Hari ibintu bitwa ngo ati stockholders trading shares bonds ivyo bintu byose mu bindi bihugu biri imbere uko nuko wati nihone beshi baronderera ubutunzi abakorera ibintu byinshi bijanye na financial bijanye n'ivy'amahera mugani mu Burundi usanga ari ibintu bishasha umuntu aracatemberana inoti mugani ubundibaza nta muntu agitemberana inoti urishira muri bank. Ego rero hamaze kuja ama bank urumva haca haza n'ubundi buhinga bwo gukoresha ama computer ama internet kugira ibintu byose bigende neza. Ego rero mugo gwego n'ugwego Fabrice ngo arimo n'ugwego rwatangujwe n'igihugu mugani abantu beshi uvuga ngo ati naba entrepreneur aho abantu bafise imbonezi nyene ikomeye kuvuga ngo ati nge twubaka ibintu bimwe nk'ibi vy'ama asset ama hedge fund ko nuko urumva kubaka amasoko nyene ngaho kuma internet urumva nka Mr. Fabrice Gendo uvuga ngo ati amaze kubitanguza usanga hariho abandi mugani Jesse ndamenye ubazi nwandike ngaho muri comment kugira nabo nyene tuze turabigirako uko nuko mugani no musi tugiye kuyaga kwibi vya Mr. Fabrice African Dream Asset maze ni yitwa ngo ati ARMC
ariyo igira ijejwe kuraba kushira ku ntumbero ibijanye n'amasoko yo kuri ntuzenya gaho kuma internet mu Burundi uko nuko financial or capital market mu Burundi byose turabiyaga mugani hinge dutangure buke ndabibutsa yuko burya computer ordinateur iri ngaha ngo ati ibintu biba bimeze biba bikaze ego dutangure buke nsaba umuntu wese aza kuraba iyi video ayitangure ku mwanzo ashice kumwisho maze ntiyibagire kugira comment birafasha kugira twese tumenye dutahure aho ndihenze ukuri aho kuri ugishire ngaho muri comment ntubagire ku partaginga urungike mugenza kugira nawe nyine ashobore kumenya bishasha mu bijanye n'ivyo vya One African Investment aho niyi ntuzenya fund management ya mbere wosanga yarubatswe na Mr Fabrice ubwiwe ari kumwongera na band uko nuko byose ngo ati tubiraba ngaha nyene icambere ngomba ko tworaba niki ni ARMC mu Gifaransa ni nta Gifaransa nzi nuko nyene mugane ngo ati ni ntuzenya ni company yawo n'ugwego rwatangujwe mu 2007 kubera ngo ati burya Eastern African Community hariho inyubako zimwe igenderagira cyane ngo nibijanye no mu gisata cyo guteza imbere igihugu mu buryo bwo kuja mu rwego gukoresha amahera au buhinga bwa none bw'amahera ku ntuzenya ku computer uko nuko ayo nayo bayitwa ngo ati capital market mu Kirundi ngenda bavuga mu Kirundi capital market isoko gitunga ringaho ku ntuzenya kuma internet ego ngo ni ikintu cyatangujwe na Eastern African Community kugira ibintu bigende neza mu kajya karere ego rero birafasha cyane ari ibintu bijanywe n'amahera kugira bose hamwe yabari Rwanda, Uganda, Tanzania, DRC, Burundi, Kenya bose bahurire ku isoko imwe aho bashobore kubonana ku masoko bijanywe n'iki gihe baba barimwo mu ibi bihe turimo ego urumva n'ikintu cyatangujwe na Eastern African Community mu 2007 uko nuko bagenda barasinya ibintu byinshi kugira batangure ubwo rwego biciye mu buryo bwa BRB iyo nayo ni banki nkuru yo mu Burundi urumva kugira nabo bavyakire bavyemeze babitangure babitanguje mu 2016 ariho ne BRB yashizeho amategeko uko nuko yemeza yuko RMC iyi ntuzenya regulation company ijeje kuraba amatungo y'amasoko ayaraba agenzura uko nuko mu kwa kangaha mu 8 tariki 2020 nihone bashobora kwemeza aho bashobora ni gushinga iri company yitwa ARMC ari ryone riraba amasoko y'amatungo cyane ku rwego go kumantuze kuma internet bw'ubuhinga bwa none bugezweho uko nuko yego mugani byose ngira byatanguwe neza na neza mu 2023 rero niho tuza kwaka kantu aho kwiki kintu sindakigaye n'ikintu gikomeye n'ikintu kigize citwa igikorwa citwa fund management aho umucungerezi w'ikigega citwa African Dream Asset AAD African Dream Asset nayo nta yindi ngo ati ni ntuzenya ni asset management ubucungerezi bw'ubutungo bwa mbere mu Burundi urumva kimba ari kintu Mr Fabrice yakoze ngo ati ni ikintu ca mbere gitangujwe mu Burundi ari cone ubucungerezi bw'umutungo asset management company wosanga gitangujwe na Mr Fabrice rero mvi yo company navuze ubwa mbere ARMC ijeje kuraba kugenzura aya ma company aya ma fund management amasoko amezuko iyi micungerezi y'intuzenya y'ikigega iyi micungerezi y'ikigega urumva ibi bigega bijejwe kwakira
one African investment, ama investment avuye ku muntu ku ma company uko nuko bakabicungera bakabikurabira bakabikumeneginga ari ibintu bishoboka ko bogufashamwo ingene ushobora kungura umutahe uko nuko ubuhinga woshobora gufata ibintu byawe bikarangura neza tangorane mu bijanye n'ingene wogurisha wogura imitahe uko nuko African Dream Asset ni ikintu gifasha mu bwo buryo. Rero ukacuraba ijya ntuzenge company ndavuze ubwa mbere yashinzwe na leta kugira ibintu bigende neza bubake amasoko ya none mu iki gihe ca none mu akajya karere. Urumva yone ajeje nyene kuraba aho kugenzura aya mantuzenya aya masoko mato mato. Ejo gituma mvuga ngo ati burya ngo usanga hariho n'ayandi masoko aho n'ayandi mantuzenya bashobora kugenzura. Hari usanga ari microfinance uko nuko amasoko mato mato ya microfinance ibintu bijanye n'amahera cyane cyane usanga biri ngaha kuri internet usanga ari bone babigenzura cyane cyane. Urumva ngo ati ni ikintu ca mbere cubacwe mu Burundi. Rero tugiye kuraba ngo ati mbega i African Dream Asset ifisiki imaziki. Burya ngaha bavuga ngo ati yuko bafasha ama company n'abantu uzeya bagomba kugira bafise imitahe uko nuko. Kandi iyi African Dream Asset iri mu mategeko yo mu Burundi. Ako kantu ko mu mategeko yo mu Burundi ni kuvuga ngo ati intuzenya icego aho company nkuru yo mu Burundi jeje kuraba amasoko nyene ajanywe n'umutungo w'abantu aho n'umutungo umuntu aba ari kwaragira abafise aho aba ari kwarakuza uko nuko vyumvikane nabo nyene bararaba iyi company baraza barayigenzura baza baraba ngene imeze. Urumva sibijya bintu abantu bavuga ati ngo ni ivyo kwiba ngo ati bariba ngo ibintu byose ngo ni ivya scam ni vya fake. Oya aha Burundi rimwe ijya OMC niyo ni ya Burundi. Urumva iraraba ibi bintu. Rero ico gituma bavuga ngo ati ngaha bavuga ngo ati bafise intuzenya investment bo babone bari ko bararaba mwaka kanya ni imwe. None wo kwibaza ngo tiyo investment ni ya nta yindi ni One African Investment Fund. Ndibaza urayibuka nico kigega kizo kubaka kizoshobora gufasha mu mafezi amwe azokubaka isoko nkuru rya Bujumbura. Rero iyi company iyi management fund manager ijejwe kuraba One African Investment. Ejeje kuraba One African Investment ni hamwe uvuga ngo ati okay kimbora umunyamutahe aho ufise intuzenya umutahe mwiyi intuzenya One African Investment uvuga ngo ati mu maboko meza kubera abantu bagomba aho iyi company irimwo niyo kuraba ngene yokuza aho yotiza imbere aho yonondera ubundi buhinga uburyo bwari bwo bwose kugira ico kigega bo baba bafise aho babakiye ari One African Investment kugira ngo ati gikure mu buryo bw'amahera. Kubera ngaha baravuga ibintu bafasha aho ama service yabo urumva bafasha guhanura mu bijanye n'ubutunzi kandi bagafasha ni kumanaginga ni kugenzura aho kugira gucungera ibigega bifise imitahe uko nuko bifise amahera uko nuko tugiye tuvuga ngo ati nk'iryo One African Investment Fund. Rero iyi One African Dream Asset ifise ikigega kimwe iri kwiraraba aho iri irahanura aho iri kwiraraba ngene yoteza imbere naco nta kindi ni One African Investment Fund. Urumva ni ingene bashobora kuyikuza. Rero nico gituma mvuga ngo ati ibi bintu byose ingene usanga ari ibintu bishasha mu gihugu cy'u Burundi urumva birubakwa n'abantu. Rero mbega usanga byubakwa n'abande aha ndararavye ndagerageza kuraba ni company iri mu Burundi na WhatsApp ngahiriko na email ugomba barondera barafise amasaha bakorerako mugana haranda clickinze chambona ahantu handitse ngo ati inoti mbega ni inoti bambe imani ngetura money art ni company wosanga aho ndiko ndaraba ivuga ngo ati manager ni FABLICE
company name ni Money Art, izina ry'iyo company ni Money Art, ni imbere niza Fabrice Konuko. Mugani batanga ngo ama service aho bafasha mu bintu bijanye no kugira ama video, ama commercial, ama publicity, imiziki, ngo maze n'ama website. Ama website nayo ni hii nyene twariko turaraba. Iyi nyene uri kurabona. Iyi ni website. City web ndibaza niko nabakivuga mu Gifaransa. Rero nico gituma ndo camvuga ati burya wosanga ni ADA African Dream Asset yarashobora kubakwa na Mr Fabrice. Muri bwa buhinga bwo guteza imbere kubera usanga ibintu vyinshi bitariho aho bitaboneka mu Burundi. Rero ugasanga byose ngira umuntu yabikoze kunuko mu buryo. Mugani n'ivyumviro aho ni analytic njemba ndiko ndagira kuvyo mbona hari usanga ndihenze. Ego ni hamwe cyamvuga ngo ati si ibintu by'ubwizi oya, si ibintu by'ibinyoma ama scam oya, ni ibintu vyo kugira guteza imbere uko nuko. Kubera naje mfise ngo ati fise naje ntuze nyane investment, urumva ndashobora kuja kuri African Dream Asset bakamfashamwe mu kuyiteza imbere mu buhanuzi maze n'ubundi buryo bwo mukungura uko nuko. Rero naka kantu ka Money Art kubera nibone bubace intuze nye city web, iyi website ya African Dream Asset kandi ugasanga ni vya Mr Fabrice. Rero nico gituma mvuga ngo ati ni African Dream Asset usanga yo bayanditswe mu ruhande rwa Fabrice, aho ugasanga yatangujwe na Mr Fabrice. Mugani kaba iri regulatory igenzurwa n'igisata ca leta kijejwe kugenzura bene aya masoko. Urumva ntibari kugenzura One African Investment kubera ijya niyo umuntu yikoreye. Mugani bagize iyindi company ijejwe kufasha kugera amantu zenya ama investment y'abantu. Urumva kubera nayo ibiri ku rwego rwo kuruta One African Investment, urumva nayo ikigenzurwa na leta. Nkuko umuntu wari wese agatanguza hedge fund, agatanguza n'indi soko ry'ikigega, bakamufasha mu gutahura aho mu mpanuro aho mu guteza imbere ico kigega yo batanguje. Byaba ari ama microfinance ndibaza ibintu nyene bijanye n'amahera je ntashobora kumenya. Ndibaza turashobora kuba twatahuranye. Harakabazo mashobora kwandika ngaho muri comment. Ego ngo ati si ibintu byinshi byo gutahura aho ibintu by'ibinyoma, gusa n'ibintu jewe ndibaza byo guteza imbere igihugu mu buryo bwa none, mu buryo turimo, mu bihe turimo. Ego ngo ati ibindi bihugu usanga bifise ngo ati ngo ama exchange aho ahantu nyene usanga abantu bari kwaragura baguza ibintu bijanye n'amahera ku mantu zenya ku ma internet atangorane. Mugani bene ibyo usanga mu bice byo muri Afrika bitaragerayo. Rero ni kubaka iki kintu ngo ati ni ikintu gikomeye, ni ikintu ciza. Mugani sinzi ko ari ikintu covuga ngo ati co mufasha cofasha mu kurondera rya ntuze ya signature ariko ararondera kugira ngo atangure phase 1. Rero phase 1 kugira itangure hakenewe ngo ati isinyo rimwe rivuye mu bariko bararaba bagenzura ko ibintu byose bimeze neza, atamanyanga biri mu kuri no mu mategeko kugira bitangure. Rero sinzi igihe azorironka. Mugani ndibaza je mfise icizero vuba ko ibintu biriko biragenda neza. Kuba vyose barabirangije kandi akaba yaratanguje ngira niyi ntuze African Dream Asset, no kugira vyose abishire ku murongo ku gitonde nkuko bavuga bati okay, One African Investment turayizi kuyifise abene gihugu baratanze imitahe yabo, baraguze imitahe yabo uko nuko. Mugani turavye muri leta kugira abantu tubakingire ni ngombwa habe hari ubundi buhinga, aho ni ngombwa leta ibe ijejwe ibe ibiraba ivyo biriko birabagene bimeze, ntagiremwo ibintu by'ubusumwa bibamwo. Rero ntibari kwinjira muri One African Investment oya, baciye aho ngira Fabrice yaciye yumvira ngene bokora ikintu zenya fund management. Mugani vyose bari barabivuze ubwa mbere na mbere ko hari ama fund management wena atazogenzura, hakabaho n'abandi baraba ibintu by'imitahe, hakabaho n'abandi. Urumva vyose byari bipanze ubwa mbere niko ntafise kijya gipapuro aho kijya kintu bari bashajya ariko arabyigisha ariko arabisoma ubwa mbere na mbere, byose byari bifise ingene bizogenda. Rero ni fund management yarimwo. Mugani sinzi ko bayubace vuba bayubace kera. Mugani kugira leta nayo nyene igenzura iraba ingene ibintu biriko biraba mw'ivyo bigega nyene, cyo gituma usanga African Dream Asset ari kintu baciye bubaka kandi kigenzurwa ngo ati n'amategeko y'u Burundi. Ariyo company yitwa
FARMC. Ego burya izina ry'iyi company sindarizi mu Congereza, mu Kirundi, ni mu Gifaransa, nanje sinzi Gifaransa, urumva ngaho murantunga ndashobora kubyandika nyuma mukariraba. Kandi izere ko ka video kabaguwe neza, twashoboye gutahurana. Ari kibazo wandike ngaho muri comment, ari ibintu ndakoseje aho ntavuze neza, aho ndashoboye kwihenda ko ni wandike ngaho muri comment, kubera niho hone dushobora kunguranirana ubwenge. Ego ati Buja City Plaza izokubakwa, phase 1 izotangurwa, ngo ati bikenewe ni sinyi imwe. Nanje nico gituma navuze nge turabe aka kantu ka African Dream Asset, kubera yara mu video menshi yagenda arakavuga ko muga ntiyakarandira ko ntiyakavuga ko ibyinshi, mugani ngira ngo ubu turashoboye kumenya kariko aho carico. Ego sinzi ko ari cyo bari bakeneye kugira barondere iyo sinye, aho kari ikintu gikomeye kugira ibintu bigende neza. Muga ndumva yuko ari ikintu kiri mu mategeko y'u Burundi. Rero kiri mu mategeko y'u Burundi, hakaba ico kaba kifise aho gitunze na One African Investment, ari yone wewe bashoboye kuguramo imitahe, uko nuko uca wumva amahoro yuko burya n'ibintu byose biriko biragenda neza. Ego ndakwibutsa yuko ari company iri private. Ego si ya leta, ni company iri private, Ubaka Nation yone jejwe iyo nyubako ya ntuzenya ya Bujumbura, bayemereye aho bahaye iyo sinye. Mugani urumva byose ni vya Burundi uko nuko. Ego nuzogwiyenda ngo tutangure kwidoga ngo biki nibiki, kandi ibintu biri ku murongo. Ndizere vuba yuko batanguza maze na kijya kiganiro yatanguje FABSVISION Talk Show. Turarindiriye ko boduha ama video tukaza turungura ubwenge uko nuko. Rero barabe ngene babigenza. Ego hamakazina kanje banyitwa ni imbere Diodone, tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.